kurondera amafaranga, mobilisation de ressources, mu bijanye na planification, gutegura imigambi, mu bijanye no gushira mu ngiro imigambi, execution des projets et programmes, mu bijanye na suivi evaluation, gukurikirana ingene imigambi kirakogwa, biboneka neza. Ibihugu byose byashoboye gutera imbere vyarondeye abahinga mpuzamakungu baza gushira mu ngiro, gufasha gushirwa mu ngiro iyo migambi. Ndabakaro gasanzwe muri leta baca batubwira ngo urumva ngo dukeneye twe kuvyishira mu ngiro ngo pour question de souveraineté. None ko mbona Bagaza mu gihe ciwe yarondera abadagi, akarondera abo muri Aziya n'ahandi, umuntu ico mupfana ni nyungu.